Sawa, twazindutse mu rugendo rudasanzwe twerekeza mu komine nshasha ya Shombo. Nk'uko mubibona turi muri zone Nyabikere, neza na neza ku kibuga cy'umupira aho bita mu Gasasa. Ku Musasa twasanze abakozi basanzwe bakorera koperative Kibonobono nk'abaje inovatere. Imbere ya kamera murahabona na presidente asanzwe atwara koperative muri metropole ya Karusi, ari kumwe n'icegera ciwe na jewe nyene umunyamabanga mu biro bya metropole Karusi. Mbega nyakubahwa murongoye koperative Kibonobono muri metropole ya Karusi, twari hano kuri stade, twari kumwe n'abenegihugu batari bake. Mwabakiriye gute? Mwabibonye gute? Mbega abanywanyi ba koperative Kibonobono mwababonye gute? Murakoze cyane. Turi hano muri komine Shombo mu ntara ya Gitega muri zone Nyabikere kuri stade yo ku Musasa. Twazindutse mu rugendo rwo gusensibiliza abanyagihugu kugira bamenye umugambi wa koperative Kibonobono. Twahasanze abantu beza batwakiriye, turabigisha baradutahura, barabaza ibibazo turabishura. Mu ncamake twasanze bimeze neza, basumye amasabune, baragura amavuta, binjiye muri rusange kubera umugambi bawutahuye. Murakoze cyane. Ati babakiriye neza. Mbega mwebwe muri Kibonobono iyo muvuze ko abantu babakiriye neza, tumenyereye mu Kirundi umuntu bakiriye neza bamugaburira bakamwereka aho yicara. Mbega ku Musasa muri Nyabikere muvuze ko babakiriye neza, mugombye kuvuga iki ku banywanyi ba koperative? Kuvuga ku banywanyi ba koperative, twebwe uko batwakiriye nuko baje ari abantu batwenga bameze neza. Buriya umuntu yakwakiriye bisumba ibyo yokoze Imana. Murakoze cyane. Ati mwebwe akanezaneza mwabonanye abanyagihugu umunezero gusa basinye nawe urongoye koperative bazata abantu baryohewe. Nishimye cyane. Murakoze cyane. Ndabona nezerewe cyane aho muri zone Nyabikere Umusasa nyene batwakiriye cyane rwose, byari biryoshye, byari bihimbaye cyane. Ako kanyamuneza mwasanganye abanywanyi cyangwa bari bifuza kwinjira muri koperative Kibonobono mugahisha abandi abatware abo musanzwe mukorana mu rwego rw'imitumba muri zone Nyabikere, cyane n'ingufu zanyu mwakoresheje imitahe myinshi, amafaranga? Mwebwe abenegihugu mubona ko babageze kuri iryo terambere bamusanze mu mugongo n'abandi? Murakoze cyane kuri icyo kibazo mubajije. Ukuvuga twebwe mu bisanzwe tubikesha abo twita abajani b'amatera, cyane cyane bakoze bahimirije abanyagihugu baho baraza muri rusange babikora. Ibi bikorwa ako kaneza gakeshwa abajani b'amatera. Muri make ku bugari bwo muri Kibonobono muri zone Nyabikere ubugari bw'Ikibonobono bacakiye. Ndabibona abanyene barishimye. Hari ibibazo twagiye twumva abenegihugu babajije, ikibazo kijanye no gukopeshwa, ibijanye n'imbuto, kijanye n'uko boba bafise amakenga ku bantu bazorosa imitahe yabo, uko mwebwe murabona mwagize urugendo rurerure. Mbega muri zone Nyabikere mufise ibintu? Kuvuga muri zone Nyabikere nta biro turafise, muga turafise nubwo tudafise ibiro, turafise abahakorera abavyeyi bazokwagira iyo mitahe y'abanyagihugu babo. Abo nabizeye ni nabo nyene kuri ubahaye nabo nyene biba bishikiriye. Ikijanye no kubaha ideni ry'imbuto, ukuvuga imbuto zirahari, sibyo? Nibagende umwanya wose bazifuza izo mbuto baze bashikire nakana bashikirije abahereze izo mbuto bagafaranga baturose. Imbuto ziracyahari. Ikizira n'ideni muri koperative Kibonobono? Oya, ntikizira, ntabwo kizira, ariko murabizi zavuye mu mahanga tuzirangure natwe tuzizana ngace tubaha ideni. Kubaha ideni si bibi, ariko kandi twoca tuzibaha nyene ataragira
kubatera babanze bari basi mu mpera z'umunani batugomba kagere bace batwamo kibono murakoze cyane mbega kubahwa mu rwego koperative amakenga mwamufise ko mu ntara murongoye ikibonobono umwaka zikazohavura kiriwe oya nta makenga imbuto zirahari abanyagihugu ahubwo ico ndabasaba nibarime ary'amatongo yabo aho uteye iteke ushiramo ikibonobono birabana nta ngorane n'imwe murakoze cyane mbega wavuze ati aba aja inovatere nibo nkesha umunezero usanze kuri uyu mutumba no muri iyi zone mbega hari akanenge wabonye cyangwa hari akajambo nkebura ba Jean Inovateur wovuga ibyo wabonye ni ukuvuga ku kijyanye n'abaje inovateur nta kanenge gahari barakora barashoboye muri zone nyabikere bakoze cyane icyo ndabasaba rero n'uwo uwo muvuduko bafise bagahimiriza abanyagihugu bakarimira ikibonobono kuko kizobateza imbere hose mwenye icyubahiro yamavuga ngo kibonobono izana akanoti mu baje inovateur no kubabyeyi babo bo murakoze cyane nyuma yacu urabona abaje inovateur batari bake basanzwe bakorera muri zone Nyabikere muri komine ya Shombo mbega kubahwa kegera cyane kurongoye koperative ku rwego rw'intara ya Karusi cyo metropole mbega wowe nk'imvukira yo muri komine Shombo muri zone Nyabikere cyane cyane watweretse kuba hakurya gatoya ku mutumba ngo Busasa mbega wewe wumva gute mu mutima ugendewe n'indongozi ku rwego rw'intara zikakwishimira kuko nawe musanzwe mukorana yego murakoze cyane ubusanzwe ari cegera twara metropole Karusi kuba uyu munsi intara yahagurutse ikaza n'akuye umutumba wa Rwandagaro neza kuri stade ya Musasa jewe mba hafi yaho gatoyi ku mutumba Nyamunazi hana ubibe ya Rwandagaro nubwo ko nishimye cyane gose ubundi icegera twara metropole ni n'umwaje inovateur kuko yuko jewe nari mfise ibibazo bitari bike twigisha inyigisho twazigisha ahantu babanyi bakatine ko wari wahungu wanaka ibyo ndekarigisha ariko hehe bego ntabwo biba musuka twagira ibibazo binini cyane gose akabasigwa cyangwa amara twabasoma kuri koperative iraza n'amategeko ati rero twamasubona ngo bizo kugenda gute rero bako nishire kuko yabaye nk'inyishu ibibazo nari mfise mu babanyi bamfati rero wewe nibiki urebe babonye ko byukuri fatika kandi ndi mu bandi niko kanyamuriza nishiye uri munsi rero na kahe kantu mu tuntu wabonye kakanenge mugazi mukora kwigisha bene gihugu wo saba nk'intererano ku barongozi ba koperative ku rwego rw'intara nubwo ko atakanenge nabonye uretse gusa ko hariho kutagenda neza bivanye nuko abarwanyi twigisha basanzwe arabira imizi barafise rero umwanya wo kwama bari mu mirima kici n'umunsi bameze gufatira umwana ngo bitavye mugabo ntitevye kugero twari twiteze kubera no ko yecuka ibyonga bongera ibyo by'umwonga usanga bitoroshe ariko mugabo nasaba rero nk'uburongozi bwo hejuru nagiye nyene ndimo ko twogira indinganizo yo kubategura cyane ku minsi y'amasoko kuko ibiti y'amasoko abenshi barakunze kuba bagiye kurondera utwara mu isoko bagenda rero bakunze inyigisho ari gose bashoye n'agatoki bagacagenda baguza n'amataye biyongera urakoze cyane inyuma yawe turabona umwigeme mwiza jewe sinamumenye ariko ndaje nawe nyene ngiyangari mu baje inovateur kugira ngo nawe twomuha akajambo mbega mushiki wacu witwa bande yego usanzwe muri abo ngaho kuri mutumba yego
umutumba wari umumangira ngo nyige hafi ya Gatonde tukamurira n'iyivanaga tukahamira mu Gatonde yego cyane wowe ndabona uracari muto mbega ibi byagenze gute kugira ubizemwo hano ku mutumba umaze kubijamo ndabona wambaye ikirango cy'umukozi wa koperative Kibono bakwakiriye gute bamama na papa b'abakobwa mungana urwaruka wowe uriko uratembera mu bene igihugu babwira iby'umugambi wa koperative Kibono bakwakiriye gute hariho abanyakiriye neza hari n'abandi babwiye bumvise Kibono basi twese twabitahuye yego cyane haje ubwa mbere kugira ngo akinjiremo naraja kuri telefone urabona ko ufise telefone yitwa kuyisumbuye ugiye kuri telefone nkabona bakibiriye ngo Kibono jewe no sereje arashibiriye Kibono yandika ko akajambo ndamwandikira cyane ndamubaza ati none witse Kibono umuvuga udushusha umutwe n'iki ndagenda ndamwegera ndamubaza arabinyereka ifoto ndabibonye ndabona hariho ahantu nahoze mba kwa mama wanje niho byari biri twakunda kubibona tukagira ndabibonye ku ifoto ndabona ati ibi ni bya bindi nyene ziterwa n'ivyo nyene arasigurira avantage yavyo arabwira akamaro kavyo kuko bikora ibintu bivamo ndavuga ati uwo mutahe w'ibihumbi 12 amahera make cyane kubera ubu ivyo bihumbi 12 anikirato kigura atayo umuntu kuyaheba nafashe ko ari nko guheba umuntu kuyaheba nta n'ingorane n'imwe ndashiramo imitahe ibiri zizamwe imitahe ibiri haciye iminsi mikeya mbona uno mujefu azanye impapuro arampamagara ambwira ati wowe rero aja mwifatere kubaje tahura igifaransa waheje kuronka akazi badatanga igifaransa kuvuga umuntu bigisha umuntu afise akaravera kabisa hariho benshi nagenda bibwira ndabigisha bamwe bakazana ibitahe abandi bakavuga ati ivyo ntibibaho mushaka kutwiba ndababwira ati mwebwe nimurindire uzobibona aba mu nyuma hari n'abatanguye uno munsi bamaze kumva itangazo risomye mu mashengero hariho n'abavuze ati bwa bundi ndumva noyaronka noza kongereza umutahe n'abandi bavuga ati twokwinjira rero byagenze urakoze cyane ati jewe maze gukorokeramo bamwe baranyakiriye abandi ntibanyakiriye ati muganda wacu ko biri kose ngomba nkore nk'umuntu yumva akanubera mbega we nk'umaje ari ruvatero kuno musozi no muri zone ya Nyabikere mu Kamuco nakahe kantu ubona katameze neza kandi nakahe kagoye wobunira indongozi zo ku rwego rw'intara muri metropole Karusi kugira ngo bikunde hano muri no komine yanyu nziza ya Shombo Kibono kibone ku rwego amajembe akavuga kumira indongozi niko bakora kutumbura cyane n'ubu nuko byabereye ngaha hari abantu bitwa ko ari bakeya nk'iyo bibera mu isoko harimo abantu bifuza gushyiraho imitahe harimo nk'abantu araza akagomba kuyasokorora ngo ayaguhe akayasubiza inyuma ngo ndabiheze ariko nk'ibi n'iki kiganiro kimaze kuza arashobora kuvuga ati bya bindi ko n'indongozi zatanguye kuza kutugendera bya bindi ngira ngo vyoba vyiza akayazana urumva turashaka ko n'umunsi mwogaruka kutugendera mwoshikira hajya mu isoko kuko hajya mu isoko habera vyinshi hariho n'umuntu aba akeneye nk'ikintu ciwe kinasanzwe akaza agafata ifoto vyonyene mushikiye hajya rero n'ubutarazi kw'ivyo bintu binaba uwashoye amavoka hariya araduka kumviriza gaca usanga ni vyiza akarusho gusumba murakoze cyane namwe tubashimire nawe murakoze cyane turabona abasore babiri hano umwe muri bo ndabona cyane muto ariko kandi si muto cyane ndavye baje wambaye nawe ndabona yanditse ko ajanye ufatire Kibono mbega we umusongozi ku rwego rw'intara metropole Karusi bakoreye muri zone yanyu nziza ya Nyabikere ariko nyine Shombo ico umuye mwajanye bakoze badukura bari hejuru yacu ntaho rwanya kabisa ahubwo nyine uko Imana ibahezagiye
bani hezagire cyane kuko musanzwe batunguye byinshi no munsi batunguye byinshi musanzwe je imbaga mu ngo gatunguye byinshi je ryari hari agasirike kari kabaye ndababwira ivyerekeye ibigene by'ikibonobono ariko bakasha bambaza ati n'ubundi bigi abandi bantu hari hejuru yaho urabwira ndi gushiramo ibitahe kuko ucumengo bataba ubundi muntu aza kwivuga batumva neza ariko nk'ubu yavantaje kuba babonye abandi bantu urabona ko byaba bifise akamaro murakoze cyane muvuga muti ahubwo twongereza ingendo tubagendere kenshi hari akantu ko gukora cyo kwigisha bene igihugu akabazo wotura indongozi umunsi ko dusanzwe cy'ahantu icyo no indongozi musanzwe tugendera keshi kandi ikindi kintu novuga bisanzwe twige naho twagiye kwigisha abandi bantu bagiye kubigisha hari akantu kandi cyari gikenewe ku ndongozi badukuriye ikintu cyo kutwanza kubiforoma twibye kuko urashobora nk'isanzwe nk'ibyo nibigisha ndetse nabikora ku telefone ngiye kuri YouTube ikibazo bakimbagije natishura bivanye n'ibyo nabonye bakoze cyane uravuga ati byoba byiza natwe batwigishije kurusha kugira ngo natwe batwigisha tubigishe murakoze cyane tubashimire namwe hirya yawe ndahabona undi musore muremure kandi nawe aranezerewe cyane kugira ngo ube n'umukire arasura telefone nini cyane murakoze cyane nitwa bande amazina yitwa Tsasa Bagira sanzwe y'Imana yubatse mu karere k'Utura Muramvya ni hirya utero jambo y'Igitega cyane ego murakoze cyane mbega Muramvya hari ni yihe ntamba ugura nayo kuvuga cyane inama nikunze guhura udatahura cyane byo mu gihugu kuko hariho abatanze cyo cy'ubundi kandi nk'abakiriya twatweye tuzi umugabo y'umuri n'abakuze bagiye batandukanye bavuga bati ahubwo marategeka kutubwira yuko ikibona muri shusho tuzi ko kuba twari tuzi ko cyaje n'abandi gihari yego neza byarabutse kandi tubishasha yego cyane mbega umuntu iyo ari ku gikorwa nk'icyo cyo kwigisha abantu hari ibikoresho mfashanyigisho akenera mbega murabifise ibikoresho mfashanyigisho imyambaro ibaranga